rurimi havuga ngo Personne ne mugerageze. verra aussi. J'ai dit dans une autre langue, Havuga ngo faut mugerageze kugiranira amahoro n'abantu bose. s'efforcer, essaye d'avoir la paix. Avuze ngo mukurikire umenga Dans la Bible, umenga ivyo bintu ni ibintu biba biriko biriruka imbere yawe, nawe ukagerageza kwiruka kugira ngo ubishikire. Ukagerageza ugerageza kugira ubishikire. Rero nabibonye mu ma angle abiri, numvise mu bisanzwe mu mutima kugiriranira amahoro n'abantu bose, numva ari ibintu murantunga ndetse neza mu muhogo, numva mu bisanzwe kugirana amahoro n'abantu bose ni ibintu biraba imigenderanire y'abantu n'abandi. Muri iyi myaka hari ivyigwa abantu biga vyo kugerageza kubana neza, kugira ngo abantu bagerageze kubana neza. Kandi abantu muri iyi myaka baragerageza ko borondera kutababaza bagenzi babo. Mpora mbona inyigisho nyinshi zica ku ma YouTube, ama formation aba hirya no hino, ama conference y'ingo n'imiryango, kugira ngo bigishe ukuntu umugabo yobaho atababaza umufasha wiwe, umugore wiwe, n'abagore ukuntu bobaho batababaza abagabo babo, ukuntu abakoresha bobaho bafata neza abakozi babo, n'ukuntu abakozi bokwitwara imbere y'abakoresha babo. Ibi rero ni ivyigwa muri iyi myaka yacu bigwiriye, ni kugira ngo bagerageze ko ikiremwa muntu cobana neza. Harabayeho urumva n'amasezerano ngo mu myaka yahera, ngo inyuma ya ziriya ntambara zabaye, sinzi ko ari iya mbere n'iya kabiri z'isi yose, harabayeho amasezerano kugira ngo habeho agateka ka zina muntu, habeho umuntu abeho yidegemvya. Les droits de l'homme barazishira imbere, ko no mu mategeko mu bihugu hirya no hino hariho ibihano bihabwa abantu barenganije abandi. Ni kugira ngo bagerageze ko ikiremwa muntu kibaho mu mahoro, umuntu abaho yisanzuye, umuntu abaho yumva atekanye. Ivyo navyo ni vyiza. Uwandikira y'Abaheburayo yavuze ngo mukurikire ivyo rero, mubikurikire, ugerageze ko uwo muntu muri kumwe abaho yisanzuye ku bwawe, utamuhohotera. Ivyo navyo ni vyiza. N'urwo ruhande reko ndavuga rwo kubana neza abantu n'abandi, ivyo mubikurikire. Acarongera ko rero ikindi kintu gikomeye kitaraje ishinga isi, ni iki kintu co kwezwa. Yavuze ngo mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose no kwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Ikintu kigira kabiri ni ukubaho umuntu naho yoba abanye na mugenzi wiwe neza, akaca araba reka abanye neza n'Imana. Iki kintu c'ukwera abantu rero baragiye kuvyitiranya. Yesu bamuzaniye ngo ifaranga, baramubaza bati none iki gishushanyo ni cande? Ati ni ca Kayisari. Aca avuga ati ivya Kayisari mubihe Kayisari, ivy'Imana mubihe Imana. Aha rero twumva mwiki
twumva yuko mu bisanzwe ivyo kugiranira amahoro n'abantu bose, tugirane amahoro n'abantu bose, ariko igikomeye turondere kwezwa, kuko umuntu atejejwe, umuntu atagiraniye imigenderanire n'Imana, naho muri sosiyete baba baramwambitse ikidari, naho baba bamuvuga neza ko ari umushinga ntahe, naho baba bavuga ko ari umwana w'umwigeme yarezwe, naho baba bamuzi ko ari umuntu w'incabwenge atunganya ibintu neza, ariko iki kintu c'ukwezwa kirakomeye, kuko umuntu atejejwe atazoraba umwami. Umuntu atejejwe ntazoraba umwami. Ego kweri, ahantu nasengeye uyu munsi, umukozi w'Imana yamye atubwira, ni nka komantere karagira ati Yuda ashobora kuba yakivuze, twakoresheje traduction, yari traduction y'igifaransa nariko ndakoresha, yavuze ngo yari umuntu ngo ari flexible, ngo Yuda yari umuntu ari flexible, ngo bishoboka amafaranga Yuda yaza ariba ashobora ko yafashisha abantu, bishoboka narya amafaranga yaguze Yesu yashobora kuba agomba nko gufasha biwabo. Muguru urumva yakoze icaha. None rero ndumva kweri ko Yesu yodufasha. Gome kweri, tuce dusengera hamwe kweri, dukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose, n'ukwezwa, kuko twebwe abantu bakijijwe, icatumye tuva mu vyaha kwari kugira ngo twezwe, hanyuma ku mpera ya vyose tuzobona umwami, kubera turazi neza ko abatazobona umwami bazoja mu gihano c'ibihe bitazoshira, bazoja mu muriro zuku, ariko rupfu rwa kabiri. Ego, naya majambo nari numva twosangira, dukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose, n'ukwezwa, ibintu vy'ukwezwa tubikurikire, naho womenga biza biraducika uyu munsi bikaducika, ejo bukeye tubikurikire kugeza tubihambije, hanyuma ku mpera ya vyose tuzobona umwami, nk'uko intego yacu iri. Yari aya majambo nari numva mu mutima. Yesu nabahezagire. Mwami Yesu Kristo, wapfuye ukazuka, turagushimiye cane kutugiriye ubuntu tugakorana ngo twumve ivyo abisi batazi. None turasenze ibi bintu vy'ukwera mwami bitushikemwo mw'izina rya Yesu. Turisengeye mwami, udufashe, dufise intumbero nyamukuru y'ukuzokubona niwaza ku bicu canke nitwapfa, udufashe, tuze twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yego, ijambo rihambaye cane ryo kugirirana amahoro n'abantu bose, mugabo ntibigarukira aho gusa, uca ubwiranira n'amahoro n'Imana yo mw'ijuru rurema, kuko umuntu yejejwe aca yumva hagati nawe n'Imana hari amahoro, igisika cari kumutandukanya nayo kivuye. None rero tugomba tuje dushishikara twumva amajambo Imana yaduteguriye. Duhe kaze paseri wacu Salvatore Ndikumasabo ashishikare n'ijambo ry'Imana. Kaze. Murakoze cyane, nsubiye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti. Amen. Amen. Yego, turashimiye Imana kano kanya twongeye, kandi turashimye n'iri jambo twumvise ngo ryo kugiranira amahoro n'abantu bose, hanyuma umuntu akaca yongera ko kwezwa, ngo kuko utejejwe atazoraba umwami. Kumbe mumenye neza nuko kugiranira amahoro n'abantu bose, umuntu aba yatanguye kwezwa,
kuko ijambo ry'Imana rivuga Pawulo yavuze ngo nicyo gituma na ntaryo nkobereza kutagira ijwi rinyagiriza ikibi ku bantu cyangwa ku Mana. Muri uko rero gukobereza kugiranira amahoro n'abantu bose, kandi muri ino myaka ivyo abantu ntibabikobereje, hakaca hongera ko n'iki c'ukwezwa ni kimwe kidasigara n'ikindi. Urumva kwezwa ni hagati y'umuntu n'Imana, ariko kandi bikaba vyahereye kugiranira amahoro hagati y'umuntu n'uwundi. Ivyo vyose murumva ngo intego n'intumbero kiba ari ikintu citwa kugira ngo umuntu azorabe umwami Imana. Turashimye rero iryo jambo, turashimye Imana kandi natwe bitwemereye kuronka akaryo ko kuganira na bene data. Twebwe rero uyu mwanya kugira ngo umuntu aba awuronse bisaba kuzinduka, kuko mwebwe benshi muracari masaa 10, abandi muri mw'ijoro, natwe turi mu gatondo. Twebwe ubu tugeze kw'isaha imwe yo mu gatondo n'iminota 38, kandi duherereye hitwa mu burengerazuba bwa Canada, aho bita muri Edmonton niyo ndi. Urumva rero Imana yaganuye isuko nyene nuko vyayihimbaye kwigira rya jambo Bibiliya ivuga ngo azoza, bamwe bazoba bari mu mikanguro, abandi bazoba bari mu gatondo, abandi bazoba bari ku murango. Naha rero biva isi abantu bari ku masaha atandukanye. Nanje rero nagomba tuganire mu ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Matayo. Agomba tuyage ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Matayo 4 umurongo wa 12. Rero tugira tuganire amajambo Imana ashyize mu mutima wanje, kandi turakeza mwese mugifise inyota yo kuza kuri uyu murongo. Turakeza mwese mugifise inyota yo kwitaba ubutumwa bwiza bw'Imana. Imana yashatse ko buvugirwa mu buryo bw'itumatumana kw'amakuru duhawe muri kino gihe. None reka dusangire amajambo y'ubutumwa bwiza bwa Matayo 4:12. Havuga ngo yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 4:12. Yumvise ko Yohana yashizwe mu ibohero aja i Galilaya, yimuka i Nazareti aja kuba i Kaperinaumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuloni na Nefutali. Ngo ivyavuzwe na Yesaya yavugishwa n'Imana bishike, ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nefutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya, abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Amina. Mana ndagukengurukiye mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ushatse ko tuganira n'aba bene data bari ku migabane itandukanye y'isi, aho tugira tuvugane kw'iri jambo ry'ubwami bw'Imana. None ndazi yuko iri jambo ry'ubwami bw'Imana ari jambo rigwanywa. Ndazi ko shetani n'ingabo ziwe atako badakora ngo bagwanye ibintu nk'ibi, ariko kandi nanjye nawe ndazi ko ari vyo ugwanira, kuko nico catunyuza kuturondera. Kano kanya rero mwami, ngomba tubibe imbuto z'ivyiza mu mitima y'abantu, nawe udufashe bigende neza. Umuntu wese ariko arumva amajambo ya bwa bugingo, bigira ico bikoze mu mutima wiwe, bimere nka rya tongo Bibiliya itubwira ngo ryaterwamwo imbuto, hanyuma rero ugasanga ni imbuto ziguye mu ivu ryiza. Cette terre, cette bonne terre dans laquelle la sémence est tombée. Et je prie que tu sois avec nous et je crois que tu le feras au nom de Jésus. Amen. Tugomba tuvugane kw'iri jambo ry'ubwami bw'Imana.
Nous allons échanger à propos de la parole de Dieu, cette parole qui ubwami bw'Imana part à propos du royaume de Dieu. turumvise ukungene Yesu Kristo Nous avons ngo entendu yimutse comment Jésus-Christ ngo ava aho yahora aba a quitté son ngo ava i domicile Nazareti ngo agenda i Kaperinawumu hafi y'ikiyaga mu rugabano rwa Zebuluni na et qu'il Nefutali. est allé Uyu à Zebuluni na Nazareth, à Nefutali bari Capernaum, bavukana dans ba le territoire nyine de Zabulon et de Yakobo. Nephtali. Zabulon et Ariko Nephtali, nk'uko c'est les fils de mubisomye cyangwa Jacob. mwabyumvise hano Et comme vous l'avez lu et comme vous l'avez ngo entendu, Zebuluni na Nefutali Zabulon et Nephtali, ngo aho baba là où ils habitaient, ngo hari hakurya ya Yorodani c'était au-delà du Jourdain. ngo hitwa i Galilaya y'abanyamahanga Et mugabo on ngo abantu l'appelait, c'était baho contrée Galilée des gentils. ngo bari bicaye mu mwiza Mais le peuple de cette contrée était ngo assis kandi dans les bari ténèbres, bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gitutu cyago dans l'ombre, dans la amaseruko région de l'ombre de la yahise rero mort. kuri bo acaserukana umuco Et donc Jésus est apparu avec la lumière. rero ngo yaca atanga itangazo rivuga ati mwihane ubwami bwo mu Et ijuru c'est là qu'il a burabashikira ubwami bwo proclamé mu ijuru euh, buri ngaha hafi yanyu repentez-vous, car le royaume de cieux ni est ukuvuga proche. rero tugomba tuvugane ubwami bwo mu ijuru Et donc, on va parler du kugira ngo royaume de umuntu Dieu, atahure ubwami bwo mu ijuru icyo ari cyo que qu'on puisse comprendre ce qu'est iri le jambo royaume ryo de Dieu. kugiranira amahoro twumvise n'abantu bose cyangwa kwezwa C'était parole à propos umuntu de la bimworohera paix neza avec tout le ubwami bwo monde. mu ijuru bumurimwo uravye abafarisayo yesu yakunze kubigisha n'abasadukayo bari abantu b'abanyedini mu C'est vrai mico que les yabo pharisiens, les baga sadducéens, bakunda c'était plutôt kurondera des ikintu religieux, cyitwa kwezwa cyane mais ils recherchaient beaucoup ariko ntibyabakundira la sanctification, mais ce n'était pas kubera possible iki bari babuze ubwami bana muri bo parce qu'il leur manquait le royaume de Dieu iri en jambo rero eux. kugira ngo umuntu aritahure Donc, pour qu'on puisse comprendre impamvu cette dusabwa parole, kwihana ni ukugira ngo ubwami bw'imana butubemwo il nous butwinjire est demandé de nous repentir pour que le kugira ngo royaume de Dieu soit umwami en nous, afise inkomezi zo kunesha ububasha bw'umwijima atubemwo pour que le royaume qui a la ni puissance ukugira de ngo vaincre inkuru la force de nziza l'ennemi y'umwami demeure en nous, mwiza itwinjiremo pour que cette bonne nouvelle de notre Sauveur soit en nous. igituma abantu bashaka kwezwa bikanka Pourquoi les gens recherchent la igituma sanctification abantu sans pouvoir y bananira arriver? kugiranira amahoro n'abandi bikanka La banayifuza raison pour bikanka laquelle les gens cherchent la paix avec les autres et ni sans y kubera arriver, babikora mu nkomezi zabo c'est parce qu'ils le font avec leur ariko force. yesu yababwiye ati ubwami bwo mu ijuru burabashikiriye nimubwugurure Et bubinjiremwo Jésus leur a dit, mais voilà, le royaume des cieux aha est rero proche. nagomba Hein. tumenyekane Il faut tuyagire offrir à ce ijambo royaume qui est ry'ubwami l'entre en nous. bw'imana ingene bukenewe mu Donc, je mitima yacu voudrais qu'on échange à propos de la tubanze nécessité du royaume de dusome Dieu en nous. mariko igice cya mbere Lisons umurongo wa cumi na d'abord kane l'évangile de Marc, l'évangile ubutumwa de bwiza Marc, bwa mariko rimwe cumi na kane chapitre turaba ijambo 1, ririyo verset 14. mariko rimwe cumi na kane dushishikare dushike ku mirongo ibiri On va lire à partir du verset 14 avuga ngo au verset 20. yesu avuga ubutumwa bwiza atangura Après que guhamagara Jean eut été livré, Jésus alla yohana en amaze Galilée, gushyirwa mu prêchant ibohero yesu l'évangile de Dieu. ikiganira ubutumwa bwiza bw'imana hanagomba ndababarire yuko ubwami bw'imana buherekeranye n'ubutumwa bwiza Et ici, je voudrais ubutumwa vous dire bwiza que le royaume de bushika Dieu est ubwami accompagné par bw'imana la buba bonne nouvelle. buhashitse Quand la bonne nouvelle ubutumwa est bwiza umuntu annoncée, abwugururiye le royaume de Dieu neza arrive. akabwugurura umutima agaheza Si akugurura quelqu'un umutima ouvre son cœur à akabuheza nka l'évangile kwa kundi bavuga ngo et qu'il laisse ukungene Bibiliya ngo l'évangile, yugururiye ubutumwa bwiza akugurura umutima bukabwinjiramo comme iyo Lydie a ubutumwa ouvert bwiza son cœur pour bukwinjiye l'évangile, ubwami bw'imana buba quand bukwinjiye l'évangile entre en iyo toi, le uhereje royaume de Dieu umutima ku entre en butumwa toi. bwiza
n'ubwami bw'Imana buca bukurikira. Quand tu Ngaha twumvise mets ngo tout ton cœur sur abatera l'évangile ubutumwa du royaume de bwiza Dieu, bw'Imana ici on nous dit que Jean dushishikare le prêchait l'évangile de Dieu. ati igihe kirashitse Il disait, le temps est ubwami accompli bw'Imana et le royaume de Dieu est proche. bwihane. Répentez-vous. Impamvu umuntu yihana Pourquoi on se répand? akihana bigakunda akihana bigafata Pourquoi abanza la raison pour laquelle les kunezerwa gens se n'ubwami bw'Imana répandent bumwinjiramo. et que cela vraiment est Muri kino gihe difficile, abantu il faut qu'il batahishuwe accepte que le royaume de Dieu entre en lui. turahura n'umuntu jewe maze iminsi mbona abantu tugahura n'abantu ati En jewe ces ngomba temps, je nihana croise des gens qui me disent, voilà, je vais me akihana repentir, et ils se répandent. akihana akageza hagati uti ibi navyo none ubivuga kwiga ngo Il confesse et quand il arrive nzoba au milieu, quand ndavyihana on dit, mu mais nyuma ngo et, ibi et ntibirimwo que dis-tu à propos de ça? Il me dit, non, non, akagira non, ibyo basta, yihanye ça sera après, je akagira vais n'ibindi araje je vais partir. Et donc, il se ariko répand. ngaha muzera umuhigo w'ubwami Et bw'Imana il peut bumwinjira réserver d'autres. Mais je voudrais vous dire iri banga que le royaume de Dieu risubirizwa ati entre en igihe vous. kirashitse ubwami bw'Imana buri hafi mwihane Cette parole qui dit, le temps est mwemere accompli, le ubutumwa royaume de bwiza Dieu est proche, répentez-vous et mu croyez la bisanzwe nouvelle. umuntu agomba ko ubwami bw'Imana bumwinjiramo C'est lui qui veut que le royaume de Dieu entre en wewe lui. avuga ati mwami ngwino mbe ibintu byose bitakunezereza navyo nibisohoke. Aha rero umuntu akwiye kumenya ubonye ugize sheke mu minsi ya mbere ubonye bikunaniye kwinjiza neza ubwami bw'Imana muri wewe nta gitangaza n'iyo mu buzima bwawe bw'impwemu wagendana kurwaragurika nta gitangaza umuntu ubonye yari yihenze ngo yakijwe buke ugasanga yabivuyemwo ibipfa biba byapfuye kare. Dushishikare dusome mwumve aciye iruhande On va y'ikiyaga continuer. c'i Galilaya abona Simoni na Andereya mwene nyina baterera Donc, au urusenda verset kugira 16, ngo comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Yesu Simon et André, frères de Simon, arababarira qui jetaient ati le pied dans la nimunkurikire mer, nzobagira abaroba abantu car ils étaient pécheurs. baca Jésus bareka leur dit, isenga suivez-moi et je vous ferai pécheurs baramukurikira. d'hommes. Nimwumve ubwami bw'Imana kubuhishurirwa ico ari cyo Donc, vous voyez donc ce qui guhishurirwa est la ubwami révélation du royaume de Dieu. kubanza guhishurirwa umwami wabwo. Il faut d'abord avoir la Ni ukuvuga révélation ngaha du roi Simoni na Andereya de ce royaume. nibo murazi ko bavukana Ça veut dire qu'ici, bari Simon et André, qui étaient barahishuriwe des frères, Yesu uwo ari we. ils avaient eu la révélation de qui est Jésus. Uko ari babiri watanguye guhishurirwa Yesu n'umugabo yitwa Andereya C'est d'abord yavukana André na qui a eu Simoni cette Petero révélation, qui était le frère de amaze Simon Pierre. guhishurirwa Andereya amaze guhishurirwa Yesu aramenya ko Yesu ari umwami Donc, il a yari une grande révélation qui était yarabwira ko faite par roi. azoza Abisirayeli bari bamurindiriye haheze imyaka myinshi Les bamurindiriye Israélites l'attendaient kandi Simoni nawe depuis ntiyari longtemps. bwamubone ubwo Andereya cyagenda arabwira ati we mwana Mais wa mama Simon ne l'avait Simoni pas encore vu, mais en nkurikire avait une ngaho révélation. Il kandi était allé byabaye dire à son habaye frère, iki mon frère ati umwe Simon, Mesiya bari baravuze ko azoza le Messie qui a niwe été nje annoncé, kumukwerekana yacu là, je vais te le aca montrer, il est aramujana arrivé. Donc, il a barabonana na amené Yesu Yesu Jésus. aca aramubwira ati we Simoni mwene Yohana Ils se sont levés avec Jésus ati nunkurikire et Jésus lui a aha dit, n'izina Simon, nzorihindura fils de Jean, ntuzoguma witwa Simoni uzokwitwa Petero suis-moi et je ngo bamaze changerai ton nom, kumubona tu rero t'appelleras plus Simon, tu t'appelleras Pierre. barashishikara baraja kuroba Et donc, ils ont mugabo continué à rero pêcher. Yesu ngo niho yacaza ngo abasanga iruhande y'ico kiyaga c'i Et Galilaya Jésus, un jour, il est venu, basanga bariko il les a baratera retrouvés à côté urusenga de la mer de baca Galilée, arababwira ati rero mwebwe alors qu'ils étaient mwabagabo enfilés dans la mwe mer. ndabahamagaye Et nimunkurikire il leur a dit, suivez-moi, je vous mwari appelle. abarovyi b'amafi mugabo Vous ngiye étiez des pêcheurs de kubahindura poissons, abarovyi b'abantu et je vous ferai de vous des basi pêcheurs d'hommes. baca baramukurikira. Et ils l'ont suivi. Ubwami bw'Imana Le royaume de Dieu, ikintu gishoboza umuntu kugiranira amahoro n'abantu bose ce qui permet ikintu à gishoboza quelqu'un d'avoir la umuntu paix avec tout le kwezwa monde, ce qui ni peut uko permettre à muri quelqu'un we d'être aba saint, yarakiriye uyu mwami w'ubushobozi c'est qu'ils reçoivent d'abord ce roi uyu puissant, mwami ce roi
uyu mwami adasanzwe uyu mwami Le roi ashoboye extraordinaire guhindura ibintu est capable de changer les uyu choses. Petero na Andrea babonye bagahindura agashitsi bati C'est lui que Simon et ibaze André ont ibaze vu, qu'ils ont tremblé. nagomba gatoya mwiyumvire Je voudrais que vous réfléchissiez un peu. Andrea na Petero André et Pierre, ariwe Simoni Simon, entreprise Pierre, yabo yari ikomeye cyane bari abarovyi bakomeye muri ils icyo avaient gihugu ngaho une hantu grande cy'Igalilaya entreprise. C'était des pêcheurs haboneka umugabo de renom w'impumyi dans cette arababwira ville de ati nimugende Galilée. mubireke Galilée. nimungurikire Et ils ont vu un homme uko bari qui leur a dit bazi ko laisser ari umugabo adasanzwe toute urumva l'entreprise, aho nyene ibibagije qui montre que imiryango c'était quelque chose yarizobaho d'extraordinaire. C'est que là, ils ne ibibagije se sont pas ngene posé la bazokena question canke bazomererwa de comment bo tubabona gusa ngo baca vivre leur basiga famille, insenga zabo de ce qui va se passer par baramukurikira la suite. Mais ce qu'on voit qu'ils ont ngo abandonné leur yigendeye filet, gato ils ont jeté leur tubona filet, yakobo qu'ils l'ont mwene zebedayo na suivi. yohana mwene nyina Donc, si on nibo continue bari de mu lire, bwato on voit que batagisenga bacara bahamagara basiga se zebedayo mu bwato hamwe n'abakozi b'ibikoro Jacques, le fils de Zébédée, aussi a été baramukurikira appelé, qui les a suivis. udahishuriwe uyu abandi bahishuriwe C'est lui qui n'a pas cette révélation murabona benshi qu'ont eu aho les autres. guhishurirwa yesu bahishurirwa amadini barimwo Donc, on voyait que la plupart, agasanga se après na avoir eu nyina la bahanura révélation idini de kanaka Jésus, bagaca bakurikira ils ont la iryo dini révélation des religions dans mugabo lesquelles umuntu ils sont, yomubaza ati mbega la wewe révélation urizeye iki de ntabyo la religion de akubwira leur avuga ati père, de jewe leur navutse maman. Mais quand tu lui nasanze abavyeyi demandes banyura en quoi il a idini cru, nanjye nca il dit, moi, nk'umuko je nyene suis né chez, ivyo ntibifise inkomezi vy'uko umuntu j'ai grandi yohagarara dans neza la ngo religion ahangane de mes n'imyaka parents. y'iherezo Ça n'a tugezemwo pas de puissance dans kandi notre ntibifise cause. inkomezi kugira ngo umuntu aneshe icaha aneshe Ça abadayimoni n'a pas mugabo abantu bari pas bazi de force de ngaha vaincre le péché et le diable, guhishurirwa uyu mwami mais avoir la révélation ugaheza de Jésus. ukamumenya neza ukamukurikira kandi twumvise ngo nzobagira abarovyi b'abantu ubu bwami bwa kristo ubuhigwe bwo kubumenya neza amenya ko butagarukira ku gukiza agatwe kiwe canke kwihana ivyaha kwiwe gusa umugabo yihana ivyaha agaca yakira uwo mwami akamubamwo agaca amurongora akamukoresha ivy'ubuhizi harimwo n'iki co kuba umurovyi w'abantu uraraba rwose n'aya majambo yesu ariko arabahamagara ntitubona afashe umwanya muri wo kubabwira ngo mwari abanyabyaha ibyaha byanyu vyari ibi ntitubona ariko arababwira ingene azoja gupfa ku musaraba ntitubona ariko arababwira iby'ijuru oya ntitubona ariko arababwira ibintu na bimwe birebire mugabo yagomba ko abantu bamenya ko ari we mwami azanye ubwami kandi ubwami budasanzwe umwami adasanzwe azanye ubwami budasanzwe yagomba ko abantu ubwo bwami bubinjiramwo kugira ngo ubwami bw'umwijima bwari busanzwe buri muri bo buhagarare muribuka ingene shetani cagihe yariko aragerageza yesu yaramubwiye ngo yaramuzunguka ngo aramwereka ngo urabona ubu bwami bwose ngo narabuhawe ngo niwafuka mukansenga ndabuguha yesu aramubwira ati handitswe ngo dusenga imana yonyene gusa ntihagire ikindi kintu gusenga atariyo birumvikana rero yesu yaje ari umwami ajye gutsinda uwundi mwami yaje ari umwami azanye ubwami busubirira ubwari buhari aguma muri aka kanya tuyagira ijambo ry'ubwami bw'imana tugeze mu gihe abantu bahushije inzira aho gukobereza ubwami bw'imana benshi bakobereza idini yesu yajya asanga amadini yuzuye mu isi kandi asubiye no mu ijuru yasize amadini yuzuye mugabo wewe yajya azanye ubwami turabe hariya mu vyakozwe n'intumwa ingene havuga 1:3 ibyakozwe n'intumwa igice ca mbere umurongo wa 3 murabe ingene havuga
buvuga gutya cyakozwe n'intumwa rimwe kuri gatatu havuga ngo kandi amaze kubabazwa ariyereka ari muzima atanga ibimenyetso byinshi abonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. Nimwumve Yesu yavuze ubwami bw'Imana atarabambwa akiri karategura abazosigara barakomeza iby'ubwami ngo amaze kuzuka naho nyene rero ngaha Bibiliya tubwiye ngo ukungene yiyerekanya ari muzima ngo agatanga ibimenyetso byinshi ngo akababonekera iminsi 40 ngo avuga iby'ubwami bw'Imana. Igihe tugezemwo ni bangahe niyo bariko baragendagenda ari babiri bagenda baravugana iby'ubwami bw'Imana? Ni bangahe aho bageze bumva bafise inyota y'iko iby'ubwami bw'Imana vyohavugwa aho hantu? Bene data, umuntu wese ariko aranyumviriza nawe ibi bintu ngene yavyinjiyemwo arabe ngene ariko arabikuriramwo n'ingene ariko arabikomeramwo, usuzume nimba warakiriye idini aho hari idini hasubira ubwami bw'Imana muri wewe. Abafise ubwami bw'Imana iyo bageze aho bageze nk'uko mubona twese twashwiragiye tukaba turi mu bice bitandukanye vy'isi, Imana yaraduteruye ngo tuve aho twavukiye, nta yindi nyungu irimwo ni ukugira ngo aho tugeze ivy'ubwami bw'Imana aba arivyo tuvuga. Tugende turavuga ivy'ubwami bw'Imana. Iyo minsi 40 Yesu ngo nta kindi yariko aravuga yigisha atari ivyo ubwami bw'Imana, ukungene bwo kwinjira mu mitima y'abantu no mu bugingo bwabo, kandi ivyo yabivuga abibwira abigishwa biwe kuko ico nico cari ikimenyetso kizokwerekana ko hageze ko agaruka. Yavuze ati ubwami bw'Imana nimwabuvuga mukabukwiza ahantu hose mw'isi yose nzoca ngaruka, kuko icanzanye ni ukugira ngo abantu ubwami bw'Imana bubinjiremwo. Nimurabe muri Matayo, bwa butumwa bwiza bwa Matayo 24:14 murabe nyene bavuga. Ubutumwa bwiza bwa Matayo 24:14 havuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mw'isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzocuza. maranye iminsi ijambo rivuga ingene twese twakomotse mu muntu umwe hariya mu Vyakozwe n'Intumwa 17:26 bavuga ngo Imana ngo yakuye abantu bose mu muntu umwe. Ngo Imana yakuye abantu bose mu muntu umwe, ngo yaremwe amahanga yose yakuye mu muntu umwe ngo basagaze mw'isi yose, ngo yashinze ibihe vy'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho baba ngo kugira ngo barondere Imana ngo namba kumbure bakabakavye boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Abantu barayoberwa ko iyo babayeho mu gihe cyabo haba hari impamvu babayeho. Mwarunganwe rwa kino gihe nagomba ndababwire ngo turafise impamvu tubayeho. Impamvu tubayeho ni ukugira ngo umuntu wese abeho ariko ararondera Imana kandi ariko arakomeza ivy'ubwami.
nta hazari y'umutwe nawe tubayeho muri iyi siyeka. Bamwe mwavutse inyuma ya 2000, abandi mwavutse imbere ya 2000. Hari impamvu wese yavukiye mu gihe ciwe, kwari kugira ngo ubwami bw'Imana butwinjiremwo hanyuma tubukomeze. Imana rero yamenye igituma umwe imuremye uyu mwaka, uwundi ikamurema mu wundi mwaka, kandi ikongera nk'uko mwavyumvise ngo ikimbibe zaho tuba. Umuntu ikamenya igihugu imuremeyemwo, ikamuremera ahantu kanaka, uwundi ikamuremera ahandi ahantu kanaka, ngo ikabacira imbibe zaho baba. Nta kindi rero ni ukugira ngo turondere Imana, tuyimenye, tuyibone, ubwami bw'Imana tubutwinjiremo, hanyuma tububwire abandi. Ngaha twumvise ijambo ngo kumbure bakabakavye, boyibona naho itari kure y'umuntu n'umwe. Igihe nariko ndakurikiranira ijambo ryo kurondera Imana no kuyikabakaba, naciye nibuka Toma. Umwami Yesu yazutse ngo yiyereka abigishwa 10, Toma atarimwo. Toma nawe agarutse sinzi ngira ngo aho yari yakubitiye, bateye Toma batereka twabonye umwami. Nawe ati mwamubonye? Atego. Ati nanjye nagira ndabwira naho mu bimbari ntavyo nemeye, azobanza aze nanjye anyiyereke ndabe inkovu z'imambo ndazikozemwo n'urutoki, mbera nyemberere nkoze urushi rwanje, hamwe bacumita 10. Yesu aravyumva ko Toma ari ico akeneye, aca aragaruka nawe ati Toma, ati ngwino hano, ateye ngizi nkovu, ati zikoreko, zana urushi ukore mu rubavu. Toma aca aravuga ngo mwami wanje, mukiza wanje. Naribagije kuri Toma ndavuga nti none ko Toma yari akwiye gushinga intahe. Naranakurikiranye amaherezo ya Toma, ibitabo binyereka yuko ashobora kuba yahereje mu Buhindi, kandi yapfuye ari umumartire, par persecution, baramwica. Ndavuga nti yavuze ati sishobora kuja kukuvuga ntakuzi, ngo nzoje gushingira intahe urupfu rwawe no kuzuka kwawe ntakubonye, sinoza kuvuga ngo bambariye gutya. Nico catumye bavuga ngo ubu bakabakavye bomubona. Nubwo naciye mbona ko Toma yabaye mu bakabakavye, kuko n'amaboko yiwe yaramwikoreye, yaramukozeko. Ubu bwami bw'Imana rero, Yesu aravuga ngo ikimenyetso kizogaragaza ko ngiranze nuko buno butumwa bwiza bw'ubwami buzoba bwakwiye mu bantu, abantu babo kwija ahantu hose. Ndiko ndaraba rero urugano rwa kino gihe, umuntu yokangura imitima y'abantu, muze twakira ubwami sawa sawa, twinjize umwami muri twebwe neza neza neza. Kino gihe cacu harura abantu bariko bararoba abandi bakoresheje buno butumwa bwiza muri twebwe, murabe ngene bangana. Erega umuntu asabwa kwihana, ahejeje kwihana agaca aja kurondera abandi nabo ngo bihane. Murazoraba kino gihe iyo umuntu aherereye, muraba abantu bariko barava mu nzu baja mu yindi, bava mu gisagara baja mu kindi, bava ku muhana baja ku wundi, babwira abantu ati mwihane, ubwami bwo mw'ijuru buri hafi, ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Nta biriko biraboneka bigwiriye. Biva kuki? Biva kuko ubu bwami bw'Imana butinjiye ngo bushware. Ubwami bw'Imana ni iki? Mu bisanzwe ubwami bw'Imana bugeze, Shetani ntasubira kuhakorera. Uwo mwami Yesu aho yinjiye, umutima yinjiyemwo, ibyo Shetani yahora akora biba bigarukiye ngaho. Maze iminsi isengera abantu harimo abanywarumogi, ugasanga ubwami bwa Shetani bwinjiye mu muntu, bwinjizayo urumogi, bwinjizayo itabi, bwinjizayo ubusambanyi,
bwinjizayo amafilime porunogarafique, yinjizayo amagorwa atandukanye. Mugabo ubwo bwami bwa Yesu naho bwinjiye, haba hinjiye amahoro, haba hinjiye umunezero, haba hinjiye kunesha, haba hinjiye indirimbo, haba hinjiye amazaburi no n'amajambo ya bwa bugingo. Ni ukuvuga ngo ni ubwami busubirira ubundi bwami. Umuntu rero asuzume ko ubwo bwami bumurimwo, kandi ubwo bwami bukurimwo, aho ugeze utuntuzwa n'abari mu bwami bwa Shetani. Aya majambo nababwiye mu Byakozwe n'Intumwa, ni Pawulo yayavuze ariko ababwira Abagiriki, aho yavuze ati Imana yaremye abantu bakuye mu muntu umwe, ngo yashitse hariya i Atene ngo asanga ahantu abantu barazimiye bariko basenga ibigirwamana, ngo hari ikigwamana citwa ngo Imana itazwi. Aca yumva intuntu muri we, ajya kubasobanurira Imana izwi. Ni ukuvuga aho ubwami bw'Imana buri, umuntu aratuntuzwa n'abantu akarere barimo, amarushwa baruhijwe n'amagorwa bagowe. Turabona Ibyakozwe n'Intumwa 13 muri abo nyene yavuga. Byakozwe n'Intumwa 13 uri murongo wa 47. Ibyakozwe n'Intumwa 13:47 muri abo nyene bavuga. Havuga ngo kuko umwami ariko yatubariye ati ndagushizeho ngo ube umuco w'amahanga, kugira ngo nabo ku mpera y'isi ubashikiriza agakiza. Abanyamahanga bavyumvise baranezerwa, bashimagiza ijambo ry'Imana. Abari baragerewe ubugingo budashira bose barizera. Ijambo ry'umwami Yesu rikwira muri ico gihugu cose. Amina. Bene data nababwiye, uku niko Imana yatubariye. Nibwirizwa twahawe. Imana ngo yadushizeho ngo tube umuco w'amahanga, kugira ngo nabo kumera isi tubashikirize agakiza, tubashikirize ubwami bw'Imana. Mw'abantu mwakwiragiye mu makontina nka yose y'isi, abatinjije neza ubwami bw'Imana muri bo, ndatinya ko mushobora kuvayo ata impact mugize, ugasanga umwanya wanyu upfuye kubusa, kandi imbere y'abandi akazobibazwa. Nagira ndababwire nanone ntimuze mwibaze ngo muraho hose muri, ngo muhari kugira ngo mukomeze ubwami bw'Imana mu Barundi gusa. Oya, ngo ngaha twumvise gute? Ngo ndagushizeho ngo ube umuco w'amahanga. Ivyo bihugu murimwo ni mubibera umuco. Mugabo muzobibera umuco. Mwumvise rya jambo ngo nkurikira nzokubwira umurovyi w'abantu. Muzoba umuco w'amahanga, igihe namwe umwami w'umuco wawo undi yashika muri Zebuloni na Nefutali agasanga hari umwijima, itara rigaca ribarasira, bagaca babona bari mu muco, bari mu gitutu c'urupfu, ubugingo bukababamwo. Aho hose muri ayo mahanga murimwo namwe mushobora kuhatsa umuco, ku bari mu mwijima mushobora gushiraho ubugingo, ku bari mu rupfu. Abari ku mpera y'isi nabo ni mu mwami yadutumye ko twumvise ngo ubu butumwa bwiza bw'ubwami nibwamara gukwira amahanga yose, umuhero uzocuza, kuko igikorwa tuzoba twagikoze neza. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye Timoteyo ati ivyo wanyumvanye mu maso ya bose uzubibwira abantu babizigwe, nibo baze babitware hirya no hino, kugira ngo uyu muco ushike mu mahanga yose. Niyo mpamvu nagomba ndababarire, muze dusuzume ko twakiriye ubwami bw'Imana. Uwakiriye idini abisubiremo, yakira ububasha bw'agakiza, yakire ubwami bw'Imana. Kuko mu kumenya ko wakiriye idini, utakiriye ububasha bw'Imana, utakiriye ubushobozi bw'Imana, utakiriye Yesu, naha umuntu ashika abandi batamubona,
agaca akora ibitari byo. Iyo ni dini. Ugashika mu gihugu atambukizwa n'umwe arimwo, ugaca ukora iby'abantu bo muri ayo mahanga bakora. Kubera iki? Nta bubasha bukurimo, nta bwami bukurimo, nta butware bukurimo. Ubundi ushitse aho hantu wari ushitse, uwo mwijima bari barimwo yageze yuko nyabuna wirukana. Ni bangahe bava mu gihugu cacu womengo n'abakizwa, womengo barahindutse, wababona bambaye impuzu y'idini ukabita abagororotsi, abakobwa bambaye impuzu zigera ku birenge n'abakizwa b'igitangaza, abasore bakubitiyemo n'udukaruvati n'udukoti ukamengo n'abakizwa b'ibitangaza. Mugabo bashika mu mahanga ya kure kumbure batabazi canke bazwi na bake, uganya usanga ivyo mahanga akora navyo nivyo bakora. Ivyo rero umuntu arakwiye gusuzuma ko yakiriye ubwami. Rya jambo twumva ryatubwira ngo mugiranire amahoro n'abantu bose. Iyo ubwo bwami bw'Imana bukurimwo, birakugora kutagiranira amahoro n'abantu bose. Kubera iki? Ubwo bwami ni ubw'amahoro. Nawe ugeze ubana amahoro n'abantu. N'abakugoye ufise ubwami urabihanganira. Banakugwanije ukihangana, bakugiriye nawe ukihangana. Kubera ugomba yuko ubwami bukurimwo nabo bahindukira bukabafasha. Ngo ni ukwezwa. Ubwo bwami bukurimwo, kwezwa ntibikugora kuko uwo mwami nyene yera niwe aba akurimo kandi niwe aguha kwezwa. Igikenewe gusa n'iki cyanditswe muri Matayo. Matayo 11 ku murongo wa 12. Matayo 11 ku murongo wa 12 havuga ngo uhereye mu gihe ca Yohana umubatizi ugashitsa n'ubu barabandanira ubwami bwo mw'ijuru, ababandana babunyakurisha ubuhizi. Ubwo bwami rero ni kubandanira. Kirundi cyo kubandana muracumva. Ugombye kumenya ababandana wo kwibuka ca gihe muri Isirayeli ngo hari inzara, umwami wa Siriya ngo yari yugarije igihugu ca Isirayeli acugariza n'inzara. Hanyuma abantu ngo hari hageze naho barya abana babo. Mugabo Imana izanye gutabagwa ngo ica mu muhanuzi yitwa Elisa ngo aravuga ati genda ubwire umwami yuko ejo nk'aya mango inzara izuba yaheze, ibyo kurya bizoba bigwiriye, umuntu wese azoba arya ibyo kurya bizimbutse. Ngo wagendanira umwami ngo arabipinga, ngo aravuga ngo naho amarembo y'ijuru yokuguruka, ibyo nivyo ukunda. Umuvugishwa n'Imana aravuga ati ko bipinze rero uzobirabisha amaso mugondo uzobiryako. Muribuka ko bukeye abanyamibembe baciye baja gutera bakagenda ati turagiye kwisaba Abasiriya bagombye batwice canke batugaburire. Mugabo batugaburiye n'isaha batatwishe naho batwishe naho nakare kwa gupfa no gupfa. Ico gihe rero ngo bagiye kurabasanga isago z'Abafilisitiya zirera, ngo basanga bahunze mvuga ibyo kurya babitaye aho. Niho abantu baja kubirya babibandanira. Ubwami bw'Imana nabwo rero busaba kubandanirwa. Kubw'iyo mpamvu rero agomba ngira inama umuntu wese yuko yobandanira kwakira ubwo bwami. Uwo kubwira ngo wihane urashobora kwihana ubunyene, mugabo kubera ubwo bwami butakurimwo, ku mugoroba ugasanga wacumuye cyangwa bukeye mu gatondo. Wakiriye neza umwami, ugahereza umutima kuri uwo mwami, ugahereza umutima no kuri ubwo bwami, ikintu cyose gisabwa ukagikora n'umutima ubikunze, ukagira amahirwe uwo mwami akakubamwo, ugacuguma muri uko kubandana ko kumugumiza muri wewe, uko kubandana no kugira ngo ntakuvemwo. Inyota yo gusoma ijambo ry'Imana no kugira ngo ntakuvemwo. Inyota yo gusenga uyigira kugira ngo uwo mwami akugumemwo.
inyota yo gukorera Imana igira ngo uwo mwami akugumemwo, ujya kuba umurovyi w'abantu kugira ngo uwo mwami akugumemwo. Muri Zaburi avuga ngo mugumbire uwo mwana ntarake. Ubwo bwami rero ubwakira kugira ngo umwami akugumemwo ntarake, bahave usanga yanyuranije nawe. Igihe cyose muzoba muri kumwe n'uwo mwami, abadayimoni bazogutinya, nta rumogi uzokwigera unywa, nta biborezo uzokwigera ujamwo, nta busambanyi uzokwigera ujamwo. Wa undi avuga ngo agateka kazina muntu karubahiriza abagabo, kakubahiriza abagore, kakubahiriza abana, mugabo naho kukaba kariho abantu barananirwa bakakarenga kubera iki? Uwo mwami ntari muri bo. Urasanga n'umuntu yagiye kwiyahura kubera iki? Uwo mwami kubera atari muri we. Niyo umuntu agiye gukora ibyaha burya ni nko kwiyahura, kubera uwo mwami atakurimo no gukora ibyaha ni ukwiyahura. Mugabo icyo mbona ni ukwakira ubwo bwami, umuntu akabandana kugira ngo bumugumemwo ntibumuvemwo. Iyo ubwakiriye rero ukabugumana ukabwamamwo, umwaka ugahera bugikurimwo nawe ukiburimwo, ubundi ugatangura bugikurimwo kandi ukiburimwo. Ubwo nyene bishishikara neza uko kugeza uzosinzira ukiruko, kandi inzambi zivuga ukiruko. Kandi ikimenyetso cyerekana ko ubwo bwami bukurimwo ntikigoye, nuko imigenderanire ya Yesu iguma ihari, inyota yo gusenga kugumamwo, kandi ukumva uracyari umurovyi w'abantu. Igihe uzokumva inyota yo kuba umurovyi yakuvuyemwo, uzoca umenya ngo umwami sintakikurimwo, kuko akurimwo ntivyokunda kureka kumuvugira no kumurobera. Ayo majambo rero singomba kubatwara umwanya muremure, ivy'ubu bwami twobivuga ntibyohera. Bwabiganuke nagomba ndakubwiye mu kurangiza n'ibi. Luka 12 ku murongo wa 32. Luka 12 mu murongo wa 32 havuga ngo, Luka 12:32 havuga gutya: yemwe mwabusho buto nimutinye, kuko so bimuhimbara kubaha ubwami. Noneho ndangirije, bakundwa mwanyumvirije, bakundwa mwabaye kuri uyu murongo, so biramuhimbara kubaha ubwami. Nagomba umuntu wese asuzume, mbega nakiriye ubwami cyangwa nakiriye idini? Iyo wakiriye ubwami uba wakiriye ubushobozi. Iyo wakiriye umwami yitwa Yesu uba wakiriye kunesha. Iyo wakiriye umwami urumva n'umwami aruta ubwami bwa shetani, yajya kuraho ubwami bwa shetani, yajya atsinda ubwami bwa shetani. Murabona hajya Pawulo yavuze ngo umuntu yizera mu mutima ngo akatura ko Yesu ari umwami ngo bimuhesha agakiza. Hajya Pawulo yavuga ariya jambo mu gihe ciwe, nta wundi muntu n'umwe byari byemewe kuvuga ngo ni umwami atari Kayisari. Kayisari gusa niwe byari byemewe kuvuga ngo Kayisari n'umwami. Ni ukuvuga urinze uvuga ngo uwundi n'umwami, wari ukwiye gutsindwa n'urubanza rwo kumanikwa. Kandi urabona ko Pawulo nawe yapfuye bamwishe. Rero burya twemeye ko Yesu ari umwami, ni ukuvuga hajya tuba dukoze ikintu kinini, nta blague ziba zirimo. None rero yemwe mwabusho butumwe ntimutinye, ko so bibahimbara kubaha ubwami. Ko data byamuhimbaye kuduha Yesu, yaraduhaye ubwami. Mugabo ubwo bwami si ubwami bw'intege nke, ni ubwami bw'ubushobozi. Ubwami bisaba ko umuntu agenderamwo kandi agendana ari dans la fierté, anezerewe. Umwami si ikintu cyo kuyayatako, oya. Uvuze ngo Yesu ni umwami wanje, ukwiye kuvyemanga no kuba wobizira ukaba wobizira. Yesu ni umwami. Mu bapagani ntirutinye kuvuga ngo Yesu ni umwami. Mu murunganwe rwawe ntirutinye kuvuga ko Yesu ari umwami.
kandi ntibibe iby'amajambo gusa, n'ubuzima bwawe bugaca bugaragara ko Yesu koko ari umwami. Mu muryango iwanyu bakamenya ngo Yesu ni umwami. Bimwe byo kugiranira amahoro n'abantu bose, igihe Yesu ari umwami wawe bica byoroha. Abantu ntibo bafata nabi kandi bazi ko Yesu ari umwami wawe. Abantu ntibo babwira nabi kandi uzi ko Yesu ari umwami wawe. Igihe ubabwiye ko Yesu ari umwami, bashobora bifuza kubona ko uwo mwami wawe koko ari muri wewe, usa nawe, ukora nk'ibyo akora. Ijambo rero mfise niri: Data biramuhimbara no muri aya masaha tugezemwo, biramuhimbara kuguha ubwami, mugabo utabifashe minwe minenegwe, atari ibintu byo gufyinako, atari ibintu ufashe uno munsi ejo ukarekura, atari ibintu ejo uhuye na persecution ucuvamwo. Oya, n'umwami atanga amahoro, agatanga n'ubugingo budashira. N'umwami yavuze ngo nzoba ndi kumwe namwe aho muzoba mugeze hose. N'umwami ataduheba, n'umwami atatuba kure. N'aya majambo abayumvise mwese, Imana ibahezagire. Amen. Tugomba dusenga Imana, ngo ntimutinye mwabusho butumwe, ngo Data biramuhimbara kubaha ubwami. Birashobora kutabandaniye ubwami mu gihe giheze. Ndiko ndaraba isi igeze, Shetani yaragize amayeri akomeye. Usanga umuntu hari ariko arapfa n'uwundi ivy'Imana bapfa idini, ariko ivy'ubwami ntabo. Nta n'umwe ndabona bapfa ivy'ubwami. Mbega ivy'ubwami umuntu yobipfa n'uwundi gute? Oya, nta muntu apfa n'uwundi ivy'ubwami. Oya, iyo umuntu ari mu bwami uwundi akaba mu bwami, bose barakwigwa. Haleluya! Bose bagubwa neza. Umwe urugenza rimwe abaguwe neza, ubundi urugenza rumwe abaguwe neza. Bagizobona rero bariko baranigana, ntibazoba bariko bapfa ubwami, bazoba bariko bapfa idini, bazoba bariko bapfa ivyo mw'isi. N'umwami bariko barakora azoba ariko arabadurumbanya, ariko ab'ubwami, abakorera umwami, abagwanira ubwami, abafise ubwami, ntaco bapfa. N'ingendo zigendana amahoro, ingendo zihuza zumvikana. None ngo masengero umuntu wese yifuza ko twomusengera ngo ubwami bumubemwo, navuga ahari, navuge ko harimo umuntu agomba kubwakira neza kandi agaca anabubandanira, kandi agaca ajya kuba n'umurovyi w'abantu, asanga atarameze nk'iyi shusho y'ubu bwami. Umuntu wese ahari navuga ati ndi hano, tuce dusaba mwarimu bari guhera asenga Imana. Ndi hano mu nsengero. Ndi hano mu nsengero. Ndi hano mu nsengero. Ndi hano mu nsengero. Tugiye gusenga Imana. Hano mu nsengero. Hano mu nsengero. Yego cyane, Yesu abugirire neza. Tugiye gusenga Imana, dusengere aba bamaze kwitahura bisuzumye neza, kandi nawe wese wumva ko utagize umwete wo kugiranira amahoro n'abantu, canke umwete wo kwezwa kugira ngo ube mu babandanira ubwami bw'Imana, uce bugufi Yesu abigushoboze ibyo utahambije muri iyi minsi irenganye. Mana yo mwijuru, Data wa twese uhoraho, haleluya, turagushimiye ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bukivugwa. Haleluya, igituma bukivugwa nuko hari aho utarashika, nuko igitigiri c'abakwiye kwinjira mu bwami kitarakwira, kuko ntibizohora uku. Ikindi gihe ubwami, ubutumwa bwiza bw'ubwami buzohogwa, hanyuma abakiriye ubwami mu mutima binjire mu bwami bw'ijuru ibutagisubira kuvayo. None rero tutarahashika, birarekuwe ko umuntu wese yisuzuma
yisanze ko ibyo mubuza kwinjira mu bwami haleluya akabizana haleluya umusaraba ukabimukurako maze izina rya Yesu ukamuhingura ugatuma agirirwa imbabazi ibyari byamushize kure yawe ibyari byamutumye aboneka atejejwe ibyari byamuteye kutagiranira amahoro n'abantu tubasaba haleluya imbabazi mu izina rya Yesu ya maraso y'igiciro kinini yongere gutangwa yuhagira umuntu wese mana yabonetswe ku iby'intege nke yabonetse ku haleluya byanduye yabonetse ku bitagira ikimazi yabonetse ku binyuranye n'ibyo mu bwami amaraso ya haleluya Yesu agire maze kano kanya mana umuntu wese asubizwe ku murongo umuntu wese asubizwe ku rutonde ubwami bw'Imana bwongere kugira agaciro mu mutima w'umwe wese waratanguye kubona abinegirija abifata ara legere twumvise ngo nukubandana ubwami bw'Imana barabubandanira bumaze kwinjira mu mutima umuntu arabandana akabandana n'abadayimoni akabandana n'umubiri kugira ngo ubwami bw'Imana buzigame haleluya none umuntu wese umushoboze mana amuha inkomezi zo kubandanira ubwami bwo mu ijuru urakoze ko byose ubikora mu izina rya Yesu tubisabye amen amen Amen. Amen. ijambo ry'Imana rivuga ngo hariya muri Matayo 10 ku murongo w'andwi havuga ngo uko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi mukiza abarwaye muzura abapfuye mukiza abanyamibembe musenda abadayimoni mubihere ubusa mubitangira ubundi tugomba tubitangira ubusa ko twabihawe kuntu dusengera abarwayi nkuko twumvise ngo turegeye kuvuga iby'ubwami bw'Imana tuje tubaza ko harimo abarwayi tubasengere ngo n'abapfuye tubazure hari aho umuntu aba ageze ahantu avuga ati jewe urupfu ndagumva ko ruri hagufi mugabo ngaha yadutumye ngo tubabwire ngo nabo batangaze kubaho no gukira abanyamibembe batangazwe nabo nyene batangarizwe nabo nyene yuko babohotse bejejwe bahumanutse ngo n'abadayimoni bavuye mu bantu none uwo bayifuza gutabarwa kimwe muri ivyo avuga ati ndi hano cyo dusaba wa mukozi w'Imana pasteur abasengera Imana kaze murimwo Turimwo. haleluya Yesu Umwana wanje pasteur arimwo. abasengera Mana data wa twese uri mu ijuru haleluya turagushimira turagushimira ko Imana twabanye natwe muri mwanya wo kumvira ijambo ryawe nyakubahwa ni umunsi wacu mukiza uyu mwanya abantu bazanye ibyifuzo imbere y'Imana kandi abarwayi bakiri tugatera mu hose izina ijambo ryawe ryawe ryari kubikora ibitangaza n'ibimenyetso turasenze kugira ngo umuntu wese izina ari rya gukwizera Yesu umutima wiwe ame wizereye uwagwaye umutwara afise Yesu wakire kuko ari we ukiza indwara kandi ari we uvura abarushe akuzaniye imitwaro umukiza wacu uko bemeye kubabera umwami kandi ubwami bwawe bukaba muri bo ubwami bwawe bukabitangaza ukiza abagwaye n'indi mitwaro yose umuntu afite ahubwo na Kristo Yesu kari uvura abantu bose barushe mu izina rya Kristo Yesu twizigiye amen Amen. amen mu gusozera ubwo bwami bw'Imana ikibugaragaza ni mpwemu yera ahubwo bwami bw'Imana buri mpwemu yera niho abari ahubwo bwami bw'Imana buri ubushobozi niho buri ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ngo ariko ubwami bw'Imana bugaragazwa n'ubushobozi umuntu wese yifuza ubushobozi bwa mpwemu yera avuga ati ndi hano tumusengera Imana kugira ngo ubwami bw'Imana bugaragare ko buri mu bugingo bwiwe kandi nawe mu kuzogaragaza ko muri wewe kuzomenya ko ubwo bushobozi bwakubayemwo ni ukuzoja ugusengera abarwayi bagakira uzosengera abanyabyaha bakabohoka uzosengera abarusha ukunakuriya bakaruhuka umuntu wese yifuza ubwo bushobozi avuga hari tumusengera Imana haleluya hano mu nsengero Ndi hano mu rusengero nanje. haleluya naciye mu nsengere mu nsengero
reka tubasengera Imana mwese aho muherereye kugira ngo Imana ibagendere ibahe ubushobozi bwa mpwemu yera. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turagushima kuba ubwami bwaje. Twagize amahirwe adasanzwe twebwe twavutse muri kino kinjananjana, muri binjananjana vyacu. Ndagushima Mana ko twavutse mu gihe mpwemu yera akiriho, mu gihe ubwami bw'Imana bukiriko buravugwa. Erega hariho amagenerasiyo yavutse ubwami bw'Imana butaramenyekana. Erega hari n'ayandi ariko aravuka ubwami bw'Imana mu duce tumwe tw'isi butakiriko buravugirwayo. Yamara tweho turiko turahura kuri uyu murongo no kuvuga twagize amahirwe tuvukiraho ivyo bintu bivugwa. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, muri ibi by'ubwami bw'Imana n'ubushobozi bwa mpwemu yera, ntituba abashitsi bo kuvyumva gusa, ariko tubigira ivy'iwacu ivy'iwacu. Ntibyumvikane mu matwi yacu nkaho umengo niharabaye canke n'ivyo mu yandi magenerasiyo. Ariko ndasenze Mana mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, ubushobozi bw'ubwami bugaragare mu mitima yacu, imvugo yacu yumvikane mwubasha. Pawulo yavuze ngo igihe nazi wanyu niko navuga ubutumwa bwiza, ngo sinagiye mvuga amajambo yo kubemeresha ubwenge, ngo ntiyari amajambo ahambaye akomeye, ngo mugabe icantangaza nuko yabonekamwo mpwemu. Mana turasabye amajambo abonekamwo mpwemu. Mana turasabye ubuzima bubonekamwo mpwemu. Mana turasabye ubushobozi bwa mpwemu yera. Mana turasabye ubushobozi ubuzima buri ingabire za mpwemu yera. Aba bandi abasengeye bose ngo bantu ngo bahe ikibagaragaza ko mpwemu tubandanire ubwami bwo mw'ijuru turi muri mpwemu yera. Urakoze Mwami n'ivyo usavye, ingabire za mpwemu zururuke, abazishaka bose uzibahe, runo runganwe rusubire rutungijwe mu vy'Imana. Tugushingire intahe aho umuntu wese aherereye. Mwami, bamwe bagira bagiye kuryama niko, ariko twebwe tugira tujye mu rusengero mu mwanya uza, tugende mu rusengero dutwaye ubushobozi bwa mpwemu. Abaryamye baryamana n'ubushobozi bwa mpwemu. Ejo umuntu azoba ari mu bushobozi bwa mpwemu, n'ibiyinga n'ibihe biri imbere utujyane muri mpwemu. Tubabe mpwemu, duhagarare muri mpwemu, duhangane n'imiterere turi muri mpwemu. Ubwami bw'Imana budukoreremo turi mu mpwemu, nabwo bugaragaza mpwemu. Urakoze umwijima tuwirukane, tugiye kuwirukana hose waruri. Urupfu tugiye kuwirukana hose. Abanywarubugi tugiye kubasengera bakire. Abanywi bitanu, imbohe z'ubusambanyi, ubwo bushobozi bw'ubwami tugiye kubatabara babeho. Urakoze Mana yo mw'ijuru, ivyo nivyo nsavye. Twemerewe kubandanira ubwo bwami kandi tugiye kubishobozwa nawe, turi muri mpwemu yera. Tukaba dusengeye n'iyi groupe yose yizumu dukorera kuri murongo, ababihevye bavyuru bagarukane, n'abataramenya umurongo bamenyeshe, no muri za ndimi zindi bishikiye. Tubisavye gutyo mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amina. Umwami wese nabahezagire. Turasubije ijambo abari duhaye. Amen. 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 Yesu Amen. nashimwe. Amen. Amen. Yesu arakoze, ahezagire umukozi atugaburiye. Hanyuma tugomba tuhe kaze Ankadrere atubwire amatangazo, ariko ataraza twagomba kubashimira cane kuri mwebwe mwese mwashigikiye ca gikorwa twakoze mu ndwi iheze co guherekeza umubiri wa mwene data Violette yatashe mw'ijuru. Vyagenze neza, abashoboye kuhaba barabonye ko vyagenze neza, kubera urupfu rw'umugororotsi n'urw'igiciro habonetse intahe nyinshi kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami bwaravuzwe. None rero mwebwe mwese ababisengeye, ababishigikiye mu buryo canke mu bundi, Yesu abahezagire. Amen. Turahaye kaze Ankadrere atubwire amatangazo yo muri iyi ndwi. Yesu nashimwe. Amen. Amen. Ndongeye kubaramutsa mwese mu izina rya Yesu. Amen. Muri iyi ndwi porogaramu izobandanya kwa kundi nyene,
ku tuza bashasha akajwi gatoya ankadrere duzi ijwi ampe. Yesu nashimwe. Amen. Nariko ndavuga nti muri iyi ndwi porogaramu izobananya kwa kundi nyene ku batari nk'uwaje ijya mbere amasengesho yo mu maserire aba ku wa gatatu muri Afurika ku wa gatatu saa tatu kugeza saa 4 mw'ijoro, ku wa kane naho ni muri Europe saa 3 yo mw'ijoro kugeza saa 4, muri Azi naho ni ku wa gatanu saa 10 kugeza saa 10 ku murango. Rero n'amasengesho aba ku wa mbere mugabo ayo umuntu agomba kujamwo arabaza kuyajamwo arabaza ngene bigenda. Hanyuma icyo kwibukanya kwari ukwibukanya kuri kimwe kijanye no kugira interpretation. Rero umuntu yumva umuhamagaro wo kuza arafasha abandi, si gufasha abantu badashobora kumva ikirundi kandi barahari. Rero bivuga kugira ngo umuntu ntaba asanga ari umwe aguma ari umwe urumva atahari bica ntibiba, atahari yafatiwe n'iki murumva nta wundi abasigaye. None rero nk'uko babitubwiye kwari ukwibukanya kugira ngo byose bishishikare kuguma bigenda neza. Yesu abaho umugisha, batangazo yaraye, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Ikindi twokongera ko nuko abashaka kwiga inyigisho zo kubatirizwa canke abantu bashasha mubona bihanye bakwiye kuronka inyigisho z'urufatiro zibashoboza gukurikira iyi nzira, mubabwira yuko twatanguje n'ico gikorwa kirahari, boca mubashikiriza mwarimu Edi canke na jewe. Izo nyigisho tuzigisha ku wa gatanu mw'ijoro mu saa 3 y'ijoro mu masaha y'Uburundi. None rero mushishikare kurondera abaza kuri Yesu, nimwababona mubazane tubigishe ivy'ubwami bw'Imana. None rero tugomba durangize dushimira cane pasiteri mu kwitanga kudasanzwe, nk'uko mwavyumvise ni ukuvyuka umutwenzi kandi agomba aje kwinjira. Mbega tuje kumurukana intasho muri bene data ba hariya Edmonton. Murakoze. Aravyumvise aradutangira intasho kandi harimwo abo babazi mwese, murazi ko Abarundi turi henshi, harimwo abo muzinanye aho naho mutabizi. None rero tugomba duce dusozera dusabe mwarimu wacu Edi asenga Imana, asengere gutandukana kwacu, aturagize Imana kazi. Yego, reka dusenga Imana. Mwami Imana, Mwami uhambaye kandi ugororotse, turagushimiye rwose ingene wabanye natwe. Turagushimiye uri Imana idukunda, Imana itwitwaririka, udufise ko intumbero nziza kandi na ntaryo wama witeguye kuyidushitsako. Turavuze tuti nubihererwe icubahiro. Nico catumye umunsi dukoraniriza hamwe, ukadukoranya udufise ko intumbero yo kutwibutsa egome ivy'ukugirirana amahoro n'abantu bose, utwibutsa Mwami Imana yuko ivyo biranga uyu muntu yihanye, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. None mukunzi mwiza, turaguhaye kaze. Ego mubwo umaze gutunganya imitima y'abasavyi bawe, ubwo umaze kugira neza umuntu wese yirimbuye, n'uyu mwanya nyene tugiye gusubira muri vya bikorwa bitandukanye. Egome ariko ijambo ryawe avuga ngo tubanze twitware ku bwami bwawe n'ukugororoka, ngo niho ivyo vyose tuzovyongerwa. Uturinde kwitwarika cane inyongera kurusha ubwami bw'Imana, ariko uduhe kubanza kubwitwaririka, tubugire umwitwaririko wa mbere mw'izina rya Yesu. Ivyo bizodushoboza gushingwa neza muntu bwawe, bizotubashisha no gukurikirana kugirira amahoro n'abantu bose, bizotubashisha egome gushika mw'ijuru, ko Pawulo yavuze ati twe iwacu ni mw'ijuru. None turagushimiye rwose, hezagira abantu bose babaye kuri iyi platform y'umunsi,
ubane n'umuntu wese ushishikaye kumugira neza, umugisha wawe utagabanije, ego mu mwonko mu izina rya Yesu ahatumbereye n'ivyo agiye gushishikariramwo, uzusubire kudukoranya dufise gushima izina ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, amen. Amen. Nuko turarangije mujana umugisha w'Imana, Yesu abahezagire. Amen. Imbere yuko murangiza ico nagira ndabasabe, Yesu ashimwe. Amen. Amen. Nagomba nsabe nk'uko mwese usanga mufise inshuti ziri hirya no hino, nk'abogira inshuti ziri ngaha muri Edmonton, muri Calgary, muri Saskatchewan, bobabwira bakadutelefona tukaganira ivy'ubwami bw'Imana muri kano karere, kuko hari aho usanga barashitse ino ugasanga barabivuyemo canke barabihevye canke baragabanukiwe. Abo mwomenye bari muri kano karere, urazi ko mufise benshi muzinanyi, mwobabaza ko bariko ivyo turiko turakora ino babizi, batabizi nabo bakaduhamagara tukabafasha kugira ngo batumbere neza. Eka nabo mwaba mwaragendanye mu mashuri canke mu bundi buzima bari muri kano gace ka Canada, abo mwaba muzi ko badafise urusengero hagufi mwotubwira tukabegera tukaburiyana. Niryo nagomba ndababwire, kuko usanga umuntu umwe amenyana n'uwundi, uwundi akamenyana n'uwundi, ivyo twofashanya muri ca gikorwa co kubwira twumvise ngo nzobahindura abarovyi b'abantu. Niryo jambo rero nagomba ndabongereko, murumva iyo turi abo harabo batazi ko turi ngaha kandi tuzobagira ikimazi. Mwami Yesu abahezagire. Murakoze cyane kandi agize neza kubitwibutsa. Murumva yuko nuko hariya Edmonton ni igikorwa gishasha gihatanguye. None rero hariya abatari bazi yuko ico gikorwa kihari, namwebwe muciye mubimenye. None rero mubwire abantu yuko ishengero ryabegereye hariya bashobore kugenda kwakira agakiza mu butumwa bwiza. Yesu abahezagire. Amen. Amen.